uwo mwana bamwoza mwibasa ari gusa uwo mugore yarabona yego nawe yarafise abandi bana nkabo mugabo no munsi ugasanga niwe agomba yuko amupfubura gupfubura sivyo bimwe bita ngo ndaba sugar mami sivyo oya sina sugar mami ni ibintu by'ibipiripiri mami siga ni ibipiripiri mami ntabwo ari sugar mami ariko nicyo jambo agasuka nibo basoza nimba umwana abona nyina yego ivyo bihimba uri kuravuga by'ibanga nawe natagacira kibiha abitwarira ku gahinga sivyo nyina w'umuntu canke ugasanga hari n'abagore bafise abakwe n'abakazana yego mugabo ugasanga yambaye ikigegene cy'ijipo sivyo yambaye ikigegene cy'ijipo sivyo ikigegene cy'ijipo ugasanga amabere ari hanze umukondo rero ugiye kuvuga uti mu makaminuza naho canke mu mashuri yisumbuye yego hari ahantu ubona yuko abantu batondayo biteye isoni ingene bambara mugabo bakaja ku ishuri abarimu bakabakira sivyo yego bakabona ko ataco bitwaye icambere inzira ica mushika mu mutima w'umugabo ica mu jisho inzira ishika mu mutima w'umugabo ica mu jisho none ukamareka arabona umukobwa imbere yiwe ari gusa yamweretse ibintu byose sivyo hari igihe abatante noneho yabona ya mukobwa ni n'ikijuju n'ivyo yishura ntavyishura neza hari igihe usanga bihereye muri ivyo satani akabona aho yinjirira bimwe bumva ngo amanota ngo barideribera n'ivyo ariko mu yindi mvugo kera twe twaratinya abarimu ku buryo umuntu munsi waje gusanga umwana w'umukobwa yasokaye n'umwarimu amwigisha ugasanga bariko bafatana ku maboko bifatanije udufoto uduselfie ibintu byarabaye ewe ni ngora nakanyiganza muntu byarabaye nabi Apotre nyemerera tuje kuri kati ukabona umwana w'umukobwa imodoka ije kumutora muhira saa 3 z'ijoro saa 4 hari igihe akubwira ati mu rugara ndababwira aho nzira canke hari igihe none ararayo ukabona umuntu amutwaye umugabo asa n'umuvyara urabyumva mugabo kubera yasize irasize umara indwi canke iki ukamuseza ukagenda nage wacu avuga ati umwana wo kwa nakanyabuna ukumva ngo abone abanyenzi ngo banyankira umwana oya umwana kwishoboka oya kuba umukobwa ngo ufise imodoka abantu bose bazi ko ayikuye mu bushurashuzi iyo modoka yo kubera ryari nicuya wabitse wapi ni nakazi ukora oya kugenda ngaho gusa ukaje kugura amavuta yitukuza umubiri ugahura n'abagabo bahuye dayimoni shaka abakobwa b'inzobe canke abo bashurashura bakagusukamwe ayo mafaranga sivyo hama nawe ejo ugasanga ubaye igikoreye ngabanya sabagore nibikoresho so nezo objet sexuel objet sexuel nibikoresho byo kugira nibikoresho abanyamafaranga bagura bagashiraho akavuga ati aho nzogikenera aho nzogihamagara numva afise iyo bezwe hama ndayikemura umugore w'umuntu oya none iryo teka ryobaye kugenderesha ko cyuzuye amafaranga abantu bose baze ko arayugaramira uvuga ngo iryo teka riri oya ntaririmwe hagira baje kwibambura urumva uno munsi abakobwa kubera bamaze nyene kuba abantu b'ibyohohe biraho iyo bumvise umukobwa yagumije ibanga adasohoka n'abagabo canke abahungu canke yabitse ubusugi bwiwe bavuga ngo ugi wabo bararoga ati burya urakomeye ngo ari ku karoke burya ari ku karoke ibintu byose bitagira agaciro akenshi bibikwa habona ibisamba rero bibikwa habona uwari wese arabishika yo kiranyegezwa ubwo nushatse kuvuga Apotre atabo biyandarika na bya bindi byose bagende batwereka nuko ibyabo bidafise agaciro none uwo utaye amabere hejuru umwana w'umukobwa umukundu ushize ku gasozi sivyo imyanya y'ibanga urerekanye ubu ngo hagezwe habagenda batambaye n'amakareso yicara ugasanga igitsina bakibonye sivyo none urumva ukiyumvira uti none uyo muntu ikibu c'agaciro afise n'iki nta na kimwe kuko byose bishize ku mugaragaro iyo bibi by'agaciro ababinyegeza
wa mugani aba binyegeza mwe kubera yabonye ko ibyo batagaciro bivise. Ibihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast, nizere ko mumeze neza cyane kuba dukurikirana muri mu Burundi ndetse n'abari mu makungu. Nizere ko mukomeje kugira umugisha aho muherereye. Abari mu bibazo uno munsi ni ibibazo arekeje n'umunezero, mukomeze mwizera Imana. Ndi kumwe n'umuvuga butumwa umwana w'Imana Apotre Isidore Mbayahaga ku yindi episode, aho tugiye kuganira mu ntumbero yo kubandanya dushimikira muri gwa rupfasoni no kubandanya atanga ubutumwa kuri bose adafatiye ku idini cyangwa se kuri kategori kanaka. Apotre ndaguha ikaze n'ubundi muri no episode yacu. Ndabakengurukiye. Mumeze neza? Nta musongo. Meze neza cyane. Mumeze neza, ndabibona ko mumeze neza vraiment. Ibyo bindi nyene Barundi niko tumeze keshi turakunda kumva ibyo umuntu yivugiye. Barica umwana. No kwica umwana. Umuntu abataniho no mutwe atani bicwa ngo ni bukebu. Ngo ni bukebu. Oya. Ariko wewe yize ukomeye. Uravo ukomeye. Ugashimira Imana. Habi. Je ndakomeye. Abantu rero nkamwe narimwe muvuze ijambo riraguka. Uca umwana wa Apotre reka mumfashe tukagaruke ko muri kahise karakoreshwa. Ijambo ntigikoreshwa bugwaruka rwa kino gihe dufise icyo twita amasreng, amajambo agezweho. Amasreng ya kino gihe. Amasreng. Icyo bita sreng. Amasreng no kuvuga iki? Amajambo agezweho ya kino gihe y'amaterimo, ibya bintu umuntu ashobora kuvuga kubunye umuntu imyaka 40 tumva nico twavuze. Ibyo bintu urumva abo nabo ntibumva icyo bita guca umwana bene twe. Ni bimwe wa muhungu yahurura muri bise na nyokuru akamubwira ngo zige nyoko. Ngo zigonge urumva nyoko ntiyatahuye ibyo ari. Niyo mvugo mugabo urumva Kirundi cyo ntigihinduka. Yego. Kuko ibyo by'amasrenge se Kirundi. Oya se Kirundi. Nta nubwo uzugo ruri mu rwarigo. Abantu usanga bavuze nk'ikintu ukabura icyo bavuze. Ariko mu bisanzwe icyo navuze nico Kirundi. Nico Kirundi. Guca umwana no kugira ikirero bwa Apotre. Bo kwica umwana cyangwa guca umwana nukuvuga ibintu biba ari byinshi. Yego. Ukagaragaza kubyita dukeye. Yego. Urumva n'umuntu wajya kumusaba ikintu kandi ukeneye byinshi ukamubwira ngo mpatubiri. Urumva rero natubiri gantuze wonto. Yego. Abarundi bo barakunda kubikora mu kusanga umubaje ikintu yo kubwira ikintu cyuzuye neza kenshi. Niyo umubwiye ngo arakomeye avuga ngo ni bukebu. Wamubwita amakuru make. Onayu. Yego. Ariko mu by'ukuri abarundi bo baramukanije barumva ko umuntu yavuga ati ndakomeye buke. Uba wumva akomeye. Yego. Wumva akomeye. Reka rero kumbure abariho ndugira kuri kino kiyago cacu aho ngiye guhera ni kuvyerekeranye no gwaruka kuko urumva nimba umunsi tiko turatakaza umuco tugatakaza n'imvugo birajana ni nakazoza bugishobora kuzoba nziza canke kabambi mugabo ibyo mbona je mfise amakenga naho nanje ndi mugo gwaruka mfise amakenga kishobora kubambi tubandanije mu no muco twe twihaye atari uw'igihugu atari n'uw'abarundi. Apotre ugwaruka gwa kino gihe mbona menga ikibazo gisa no n'inyifato gisa niko kiragenda gihinduka umunsi ku wundi kuri bamwe reka turaye kuri kategori zimwe wewe uravye buno gwaruka ruri ngaha hanze imvugo inyifato uko bakora reka dufatire kuri bya bindi bigaragarirwa ari we wese ubone iyihe shusho wewe. Bo ubwa mbere ho abantu kumenya imico yihanga kana cy'igihugu kanaka niyo mizi. Iyo ikitiro gicitse imizi kisha cyuma. Yego. Mwisanga buryo ubuzima bw'igiti buva mu mizi. Urabyumva? Rero iyi mico iri kiratituka abantu bagomba kwitesha agaciro cyane kuberekana yuko umenga siyo mico bo kwisunga mu buzima bwabo usanga kenshi batakaye kuko bugingeze y'urugo ntiba kurundi urabyumva abantu bagaragaza kugomba kwigana imico y'ahandi kubera iterambere tugezemwo ryazanywe n'izi mbuga ngurukana bumenyi amateleviziyo ibiganiro bitandukanye kuko hari ibihugu byo biriko birempoza umuco wabyo mubi kandi bikawempoza ku isi yose abantu bakawukurikira bazi yuko bariko bagira igisirimu kandi mu bisanzwe
ari uko bariko baratamikwa iyo ntuze iyo mico y'ibindi bihugu itari myiza kubera bafise amateleviziyo canke ivyuma bigirira propaganda yego biyamamaza yego iyo muri ico gihe ugiye kuraba rero birateye ubwoba waruka bw'ubu mu bisanzwe ntukimenya umuravye neza ngo urabe umuco w'Uburundi w'ikirundi wowe muriko urawubura kugira bavuze uti mu mvugo mu nyambaro mu ngendo mu vyiyumviro yumvira donc ugasanga mu by'ukuri icatuma kera abantu bisonera abantu bagakura ari abana b'indero bagira ico batinya bazi kirazira no munsi byose biremewe uyu munsi byose biremewe ni uburenganzira apotre twe twiga kera hari ko rubita civisme aho wasanga umwana afise batubwira ngo umwana afise amadevoir aya afise n'amadroit muhira namye ngira makinga yo turabye nk'ibyo bintu byo gwaruka mbamo namengo kamakosa ara y'abavyeyi ugwaruka gwa kino gihe umwana haguruka muhira akagenda agataha saa 5 z'ijoro ari umukobwa umwana arava muhira yambaye agakabutura cyangwa akajipo kagereza hariya hejuru agaca imbere ya papa wiwe na mama wiwe akigira ku amashuri amwamwe haraho babakira aho simbuza za kaminuza basige bagenda hafi yuko bya bihimba by'ibanga by'abakobwa biri imbere ugasanga biri hejuru iyi ngeso ntabwo dushobora gusanga ahubwo ya madevoir y'abavyeyi nabanaka tuvuge bizandongozi zimwe zarayirengagije ikosa nijyane ni ry'umwana ni ry'abavyeyi ni by'indongozi mbo uvuze ndongozi sinzi uvuze zarizo reka dufate babandi barongoye bya bigo ya madini na leta reka turaza kuyigaruka ko kumbure oya ubwa mbere hoho indero y'umwana iva kuziko hajya mu rubumbi ku rubumbi hajya muhira yego ni indero y'abana tangurira akakumenga nibakicarana mwakino ki naho ndiko ndavuga yego kuko umwana uwa mbere araba nk'akarorero yego umuvyeyi wiwe sivyo yego yo kuvuga rero ngo umuntu yoja kurondera mu ndongozi ngo leta ngo yiteho indero leta sizoza kwigisha umwana ingene baramukanya n'amaboko abiri yego oya ibyo ni nyina nase ivyo leta sizoza kugira umwana ngo wambara uko ni abavyeyi babimwereka leta siza kubwira umwana ngo ibi nibi no hari ibintu bipfira hariya muhira notion de base les fondements kuko ivyo uri kuravuga yego nimba umwana abona nyina yego ivyo bihimba uri kuravuga vy'ibanga nawe natagacira kibiha abitwarira ku gahinga sivyo nyina w'umuntu canke ugasanga hari n'abagore bafise abakwe n'abakazana yego mugabo ugasanga yambaye ikigegene cy'ijipo sivyo yambaye ikigegene cy'ijipo sivyo ikigegene cy'ijipo ugasanga urumva amabere ari hanze umukondo uri hanze yego urumva yiciye imirongo yego uwo mwana avuga ati style nziza ni nk'iya mama uravyumva umuhungu azobona papa wiwe yego anywa urumogi canke ngo itati akararaburewe yego canke akagenda yambaye pocket down sivyo yego uzomubwira ko uduze patara akayajista neza arivyo bikwiye gute ntibikunda kandi se wabona ingene yambara ati kandi style igezweho nziza ni ya papa mu yindi mvugo rero aho abana bateza kuvoma isoko bavomamo indero iryo soko ryarakamye yego ryarakamye ryarakamye ikuziko ryarumye urumva aho bavoma indero bavoma akarorero ni ku bavyeyi muri ico gihe rero ntawoja gukondana abarongozi kuko abarongozi babona umwana amaze gukura sivyo kuhakurira mu maboko y'abavyeyi rero ugiye kuvuga uti mu makaminuza naho canke mu mashuri yisumbuye hariho ahantu ubona yuko abantu batondayo biteye isoni ingene bambara mugabo bakaja kw'ishuri abarimu bakabakira sivyo bakabona ko ataco bitwaye icambere hariho amashuri amwe yashize imbere urudandaza ari muri commerce yego bavuga ati gumbuze yego uhenye ufe kundiha je ntangorane ibyo bintwaye uravyumva mugabo kera urabizi umwana yahanirwa muhira agahanirwa no kwishuri ndetse n'umuvyeyi bahuriye mu nzira abonye umwana agize ikosa yaramukubita akamukosora mugabo no munsi iyo uravye igitsura umwana kw'ishuri uri mwigisha
igihe aje ashikamira ati umwarimu aranteruriza jewe anje umutima ukazobona se na nyina bakorokera imwe kuza kukwihaniza ngo umwana wacu uramuturubika katwihanganisha bo bimaze gushikira uravyumva none uwo mwarimu azoca bigira gute uwo mudiregiteri azobigira gute ca yirengagiza sivyo mu gihe baba bashoboka kugira ati tugira inama y'abavyeyi turabe ingene abana n'ukuri muturungikira bava muhira bameze muze murabisuzuma kuko twebwe hari aho duhera muga duhera aho mugeze muduhereje sivyo duhera aho mugejeje abavyeyi bakaca babadefanda abana mu nama y'abavyeyi niyo diregiteri azokugara ijuru kandi akeneye akeneye mireva abarimo nabo bazogata bakeneye akazi ntibikunda sivyo ni ingorane ntihagize kenshi uza wumva hari n'igihe usanga hari abanyeshuri usanga bacitse abahabara b'abarimu ngo baje kubasotora baje kubaprovoka kwa kuntu bagenda bambaye oya ijisho ry'umugabo rica inzira ica mushika mu mutima w'umugabo ica mu jisho inzira ishika mu mutima w'umugabo ica mu jisho none ukamareka arabona umukobwa imbere yiwe ari gusa yamweretse ibintu byose sivyo hari igihe abatante noneho yabona ya mukobwa ni n'ikijuju n'ivyo yishura ntavyishura neza hari igihe usanga bihereye muri ivyo satani akabona aho yinjirira bimwe bumva ngo amanota ngo barideribera n'ivyo ariko mu yindi mvugo kera twe twaratinya abarimu ku buryo umubonye wumva umenga harimwo waguye ikinya baguteye anesthesi aho no muzo aje usanga umwana w'umukobwa yasokaye n'umwarimu amwigisha ugasanga bariko bafatana ku maboko bifatanije udufoto selfie ibintu byarabaye ewe ni ngora nakanyiganza muntu byarabaye nabi Apotre nyemerera tuje kuri kategori basi imwe canke zibiri munyemera ku ruhande rw'abigeme uyu munsi abigeme tubona bamwe baranipangiye bamwe bafise ubuzima bwabo babamwo tufate abandi bamaze kuva ku bavyeyi kumbure bipangiye barabapangiye bipangira mu bakuye barakora ntibakora none bafise akandi kazi ngira ngo fasha aba bana rero mwakino gihe ko tubona byabaye ndanse umwana arasohoka aragira iki ugasanga umwana afise uruve witi ntuzi ngene yarurondeye uri umuvyeyi hakenewe iki iyo ni defo y'abavyeyi hakenewe iki nyene urumva mbwira umwana ava mu muryango ukenye cyangwa udafise amikoro ahagije kubikenewe ukabona umwana w'umukobwa atahanye telefone y'imiliyoni 10 yego iPhone nimba ari 17 Pro ntuze Samsung 25 sivyo igugwa igihumbi n'atanu $5 ni miliyoni 10 z'amarundi sivyo atashe muhira ahantu kubona ifu n'imboga bijana ari kibazo kandi urugo rurimo umugabo n'umugore sivyo mugabo umwana atanye telefone y'amazi 5 igugwa amafaranga yose aciye atana ivalize y'impuzu zimwe avuye muri shopping ibirato bigezweho amaparufe agezweho akagirana ntuze na jando poshe yashika muhira akaruba kemura ibibazo uzi ko atakaza afise canke n'umunyeshuri yabona muhira byabacanze akaruba atanga amafaranga yo kugura inyama mugabo abavyeyi bakazirya bakazirarira batabajije umwana yeze kuye ahubwo basanga niwe mwana basigaye babona ko ari we mwana mwiza afasha abavyeyi ugasanga ati hari ibibazo dufasha gukemura mugabo ntamenye yuko yagiye gutindero yagiye kwidandaza umwana ho kumugarurira hafi ukamwereka ati mwana wenda kwitegereje uzoshika kure ngoko we ntusamara ukabona umwana w'umukobwa imodoka ije kumutora muhira saa 3 z'ijoro saa 4 hari igihe akubwira ati mu rugara ndababwira aho nzira canke hari igihe none ararayo ukabona umuntu amutwaye umugabo asa n'umuvyara urabyumva mugabo kubera yasize irasize umara indwi canke iki ukamuseza ukagenda
nage wacavuga ati umwana wo kwa nakanyabona ukumva ngo abone abanyenzi ngo banyankira umwana oya umwana akwiye guhanurwa hakiri kare twese twakuriye mu nzara twakuriye mu bukene iwacu ntibagira byinshi mbe wari uzi yuko twe hari igihe bakubuza nuko uja kumuhana akana ka saa sita kandi wanyu mutatetse kirazira banaguhamagara ngo ufungure ukavuga ko hanze kandi utari kugira ngo iwanyu ntibasuzugure icyo ako gasuzuguro kabo ukaba umuntu w'umwana w'umutima wigumya. Iyo miryango ko menga niyo yubahitse none ga Apotre ifise abana bakora ibyo bintu yubahitse kwande babona menga muri society nibo bameze amaja ese wafise iyo miduga myiza so afise ubwo buzima bumeze nka bwiza niyo kwicubahiro kibonekara ku muntu afise umuduga fasho tubwire rero ninde biguhera iyo miryango irasuzuguritse rero tubihindure mu bwo cyane twerekere ingene bimeze irasuzuguritse yego ati nta muco oya nta somo usubira ushira isoni nta bibahibye oya nta somo usubira ushira isoni oya urarengana bakavuga ati abarundi urabona igihe bagira uburyarya bati ezi tehe nawe rongo n'umugabo oya nivyo umukobwa yirirwa mu tibyo ushoboka aya kuba umukobwa ngo uvuze imodoka abantu bose bazi ko ayikuye mu bushurashuzi iyo modoka yo kubera rya ntibishoboka wabitse wapi ni nakazi ukora oya kugenda ngaho gusa ukaje kugura amavuta yitukuza umubiri ugahura n'abagabo bahuye dayimoni shaka abakobwa b'inzobe canke abo bashurashura bakagusukamwe ayo mafaranga sivyo hama nawe ejo ugasanga ubaye igikoreye y'abanyasa abagore nibikoresho someza objet sexuel objet sexuel nibikoresho byo kugira nibikoresho abanyamafaranga bagura bagashiraho akavuga ati ho nzogikenera ho nzogihamagara numva afise iyo bezwe hama ndayikemura yo umugore w'umuntu oya none iryo teka ryobaye umwana umukobwa yavyariye wabo urumva hari ishema yumva agira niyo ari mu bandi bamuhamagaye mama nako biteye isoni ngo ni mama Junior ntabwo nanashaka ko bamenya ko yitwa mama Junior kandi akikubera yavyariye wabo none iteka riri ntateka ririho kugenderesha ko cyuzuye amafaranga abantu bose baze ko arayugaramira uvuga ngo iryo teka riri oya ntaririmo ya hagira baje kwibabura urumva iyo ibintu byabaye bibi ari byinshi ibyiza bisigaye ari byo bitagira agaciro uno munsi abakobwa kubera bamaze nyene kuba abantu b'ibyohohe biraho iyo bumvise umukobwa yagumije ibanga adasohoka n'abagabo canke abahungu canke yabitse ubusugi bwiwe bavuga ngo ujye wabo bararoga ati burya urakomeye ngo ari ku karoke burya ari ku karoke ngo ntaco atangasha ngo ntaco yikura ngo ujya ngo nta muntu ntibavyumva yego niwe yabitse ibanga ararigumya ijuru riramwemera umuryango uramwishimiye ko umwana muri iki gihe cya none ari umwana w'indero kandi si uko abagabo batamurondeye si uko abahungu batamurondeye si uko abagomba ko bashobora batamurondeye nk'uko barondeye abana ariko yagize ati no la valeur kwesha agaciro kanje ndikunda burya mu bisanzwe urabe ibintu byose bitagira agaciro akenshi bibikwa habona ibisamva rero bibikwa habona uwari wese ikintu cy'agaciro yo kiranyegezwa ubwo nushatse kuvuga Apotre atabo biyandarika na bya bindi byose bagende batwereka nuko ibyabo bidafise agaciro none utaye amabere hejuru umwana w'umukobwa umukundu ushize ku gasozi sibyo imyanya y'ibanga urerekanye ubu ngo hagezwe habagenda batambaye n'amakareso yicara ugasanga igitsina bakibonye sibyo none urumva ukiyumvira uti none uyo muntu ikibu cy'agaciro afise n'iki nta na kimwe kuko byose bishyize ku mugaragaro iyo bibi by'agaciro ababinyegeza wa mugani ababinyegeza mwe kubera yabonye ko ibyo batagaciro bifise abigendeza hejuru sibyo yego none mpanigisha abanyeshengero yeske ijya mihu ya haruguru ya rubone urabona ingene ndayibona yego
n'aya mavoka avuye ruguru urenge araryoshe ndakubaza hajya uwo bishobora yabitonoye yabikuye ku bishishwa mwobigura nivyo ukunda kuvuga ibyo bintu byose byandakaye hejuru mwobigura mwebwe oya nivyo ujya muri wowe ugura oya iyo voka worigura oya mbega insazi zikunda ivoka cyangwa bitonoye cyangwa bidatonoye zikunda umuhutonoye urakoze udatonoye mu icamake ntizinamenya ko unaryoshye urakoze umubi utonoye cyangwa ivoka ritonoye naho woryoza ritonoye insazi irabimenya ikazi kidepoza ko uwogeje uri kugishishwa ntizegera mu yindi mvugo rero noneho murandange oya ntacyo bakubwira ahubwo baguye mugabo bariya bajene sinzi ariko niko kuri ati mu yindi mvugo rero ariko uzurabe burya ninde yogirira amatsiko icyo yabonye oya nta numwe mugabo umugore cyangwa umukobwa yambaye ijipo ndende yifusa akikwiza neza yego ibigabo byose ngo babyumve atari kuyera cyo twereka hajya ahantu yafutse hameze gute mugabo wafukuye amaso yose yaraguhimbye ba mugani ninda vize ishaka ryo canke iryo ntuzeye ryo kugira ngo amatsiko nzomubone kandi bama bakubona minsi yose nta numwe usibye babandi batayibanga nyene niwe bashobora kugira ya matsiko yo kuvuga ngo babonane nawe nabo urumva nta matsiko baba bafise no kuvuga ni bya bindi by'ibikoresho wavuze nyene bavuga ati ni igikoresho nta kundi kandi wanashaka abakobwa barababesha abagabo muri babi abagabo murasukana gute mwebwe mukunda abakobwa kubera bagiye bambaye ubusa ibintu byabo byose bataye hejuru yego urigero ubona hari umugabo ubona muri ville yagiye muri ville yambaye imboka n'agasenga oya hari urabona nivyo mubera ngira oya none abakobwa boko bagati muberwa muri gusa zukunye ngira ngo niho babegwa nke gute nego mutabikora baba bafise umubiri mwiza ngira ngo muri abasuka turabasuka ngira umunsi ubona umugabo yasohotse muri ville yambaye iboka yego n'agasengere ari uko ngira muri ville ko batogera tuye umuntu mushiye ko imigozi yego uwo mubuha bavuga tuye umuntu kwera ashobora kuba turavye ibi ukuntu ameze uyu munsi hari ibintu byamushikiye mujyane kwa rujana arafise ikibazo none abandi nabo ubwo umubonye yambaye ubusa hari abanavuga ati sawa apotre reka dushike kuri icyo kintu rero abigemero mwa kino gihe abantu benshi bavuga yuko inyifato yabo n'abahungu banagoma nawe turabagiraho gatoya inyifato yabo imyitwarire hari ibintu byagabanutse byatitutse ku bavyeyi kumbure bokora iki tubwo tugaruke n'abana b'abakobwa rimwe rimwe turabarenganya kuko nimba byaratitutse habanje gutituka indero canka karanga k'abavyeyi none kera aho bava ngo umwana si umwe yego umwana w'umukobwa uno munsi ugasanga aryamana mu mashuka n'umutama ngana sebukwe canke se sivyo yego wakabona ni wamurondera sivyo none wibaza yuko uko yahora mutinya akamutinyira ubwo buhanza n'izo mvi kavuga ati umuntu n'umuvyeyi yarakuze yego mugabo ko ari bo babubahura uno munsi kera umuntu uko yabona umwana akabona ko ari nk'umwana wiwe yegome mugabo uno munsi akabona umenga ntacyo bitwaye ahubwo ngo bagomba kwisazura yego ngo nukurya zimutoyi bakimeneramwo amagi urumva umuntu ugasanga niwe ahaguruka agasuka uwo mwana w'umukobwa akamuhendesha ibyo abona adafise kuko abana b'abasore n'abakobwa bifuza byinshi yego sivyo hanyuma yamara kumuhenda akamera ko atangorane yego noneho ugasanga barasambanye ariwe yobinyegeje atahubwo ndoba ngowe ahubwo harigeze n'umenya ko ibintu twabivugana n'umuhungu wawo niyo muhaye indero niwo musambanije mbwira umwana w'umuhungu yavutse muri quartier kanaka yego umukecuru angana nyina yego nicabona igihe umwana yavuka yagiye mu bantu bagiye gukeza mama wiwe uwo mwana bamwoza mwibasa ari gusa uwo mugore yarabona yego nawe yarafise abandi bana nkabo mugabo no munsi ugasanga niwe agomba yuko amupfubura
gupfubura sibyo bimwe bita ngo na sugar mami ni sugar mami sibyo oya sina sugar mami ni ibintu by'ibipiripiri mami siga ni ibipiripiri mami ntabwo ari sugar mami ariko nicyo jambo agasukari nibo basoza abo ni babi muri societe barakata barababa ugasanga uwo mwana w'umuhungu n'abapiripiri mami agenda akamugurira tiya akamugurira ya mashati bita ngo ninde ntumbaze na bya bipataro by'ibideshira akamuha amafaranga ajya do poshe ibihumbi 100 ategana kuri kontwari uvuze uruhwa umuntu w'umugabo nawe n'igikoresho igihe cyose uwo mukecuru ubushuhe umubanye buba akatinguye no hano yego kora akazi naguhaye n'umucakara wiwe n'umucakara wa mukecuru nta projet bafitanye oya none wumva kugira ngo societe irikiranga si kibazo cy'ubukene apotre wowe twabivuga gucyo ubuze ikibazo cy'ubukene ni kibazo cy'indero abajene tuba dufise twebwe twashaka ni kibazo cy'uko umuntu akura ataza kirazira yego atagira ishatinya atagira ikimugera batigeze bamwereka levalere z'umuntu yego kumva ico gihe amaze gukura bimwe byinshi yayibonye kuri se yayibonye kuri nyina wiwe kugira uwo muntu uzayigarura biragoye bajushira ko na ya mateleviziyo rabereka imico yo hanze yego matelefone TikTok ko uburenganzira umwana arirera ibintu byose afise imyaka bimurekurana uburenganzira hanugwa umuhanuye ngo wamwinjire muri vie prive yego ibyo bintu ugasanga byose ibihugu byinshi byagiye birabyakira nk'ubuteka bwa zina muntu nk'uburenganzira bwa kiremwa muntu ugasanga noneho ka kanyafe bakubita abana uno munsi hari iteko ricunze umuntu azohana uwo mwana kugira ngo rimufate rimwagiriza yuko yahohoteye umwana sibyo gateka kabana guhana abana bigaca bipfa urumva ubu nta mugore agihanurwa yaturubitswe yego sibyo kwa usanga hariho igipolisi hariho amategeko hari na association y'abashingwa manza baburanira mwene abo bantu amawenje azobahemba amafaranga arahari uno munsi kera uzurabe no mu mashengero wacu tugwe tugaruke ni inyigisho zaratitutse nazo kera bigisha abantu kwihangana mugabo uno munsi ntavyo uzokumva oya sivyo ubu bamizwe neza inyigisho zivuga ngo mwirinde ingwara mwirinde inda zirateganijwe sivyo bagaca bagenda ku mashuri bakaja ahantu hahurira abantu benshi ugasanga hari amawenje aterwa kuzana udufuko bakoresha mu gusambana ko badakeneye gutwara inda bakabaha ibinini akabigendana mu gashakoshe sibyo abandi bakaja muri metode zo guhagarika imbyaro bakira abana b'abakobwa biga mu 8 mu 7 urumva ugasanga ntibatinya icyaha guhagarika imbyaro ataranabyara umuntu akaja kuri metode zo guhagarika imbyaro ataragera no kurongoka none wumva ivyo bintu byose biraza bigakontribuye ugasanga umuntu ageze ahantu igaruriro risigaye rigoye abavyeyi bakora iki abo barezi bakora iki kumburenze gushika no kuri leta turabikiyo dufasha oya ubwo hose navuze intango ariya muhira yego muhira fasha rero bavyeyi bavyumva abafise abana bataragera muri izo ngeso nibagerageze bamenye bakore uruhara rwabo rw'ubuvyeyi umwana si ukumugaburira gusa si ukumwambika gusa si ukumurihira minervare si ukugira ngo je namuha aryama nzoba mpejeje indero yiwe ni responsabilite zawe guhanura umwana ni wewe kumuhana ni wewe agize ikosa kirazira kumushigikira umwereka ikintu kirazira umwereka uti isi yarabaye mbi isi irasamye igumira abantu yarameze amenyo sibyo niwabona umuntu aguhamagaye w'umugabo akubwiye ibi nibi yewe mwana uriruka uwo muntu agukunda agomba kukwica kuko nutakwishe yewe ukwica abantu baza ko guhotora izosi umuntu akwiciye kazoza n'umwicanyi none ugasanga abavyeyi bari bagiye kuba bagenzi b'abana umwana araba umwana we wawe ukongera ukamugira inshuti ukamugira umugenzi ku buryo umwana hageze n'ikimugora umuntu wa mbere ahanuza umuntu wa mbere abwira akaba wewe kugira ngo umugire inama hakiri kare
ati ibi bintu ndabifise ko amakenga icyo bituma no munsi urabe abantu usanga no munsi hari abavyeyi babyaye bageze aho bariko bararira bicuza bavuga ati none ko twarondeye amafaranga tukarondera ubutunzi tukibagira guhindera abana raba aho bari bageze yuko natwe bo tugombora tukagira natwe akaruhuko bagakora bagatangura aho twari tugejeje aho kubiza kuyakorera twabigije kuyajya aho kubaha indero yo kuvuga ati kirazira byararenze ihaniro ntitukibagarura ugasanga rero abantu bibagiye ikintu kiri gifite agaciro gusumba ibindi primordial gikomeye cyane ikomezwa n'umushinga kumbure ibi hari umuvyeyi avyumvise no munsi kavuga ati narihenze nari narakosheje reka ndabe ko nokora mpindukire canke mpindukire ku bana banje uyu munsi ari n'abavyeyi mugabo nabonyene abana babahebeye abakozi hari abavyeyi no munsi gutaha muri ari saa 5 y'ijoro none iryo kosa naryo tugite kari ry'umwana ntumva ko n'umuvyeyi nawe rimwe rimwe nico gitona kugiye kuva kare yuko abana izo uko babaye uruhara runini responsable ba mbere n'abavyeyi babo ku bwawe leta ntacubona yokora kugira ngo igarukire indero y'abana leta ntizoza kwigisha umukobwa wawe gusiga shasha hajyana ntizokwigisha umwana wawe gukoropa mu rugo cyo gukubura sibyo ivyo ndavyemera ivyo bavyigira muhira kandi ubwa mbere leta ntizokwigisha umwana wawe kuramukisha amaboko abere abantu bakuze leta ntizobigisha leta ifise izindi nshingano irubaka amashuri ikabarihira abarimu ikabarihira asiranse ikubaka ibitaro ikabarihira abaganga abana bakavugwa none igategura n'amaproje bazokora bamaze gukura ivyo byo kuvuga ngo umwana wawe yanyoye itabi yanyoye urumogi bya leta yishoye mu busambanyi leta icikora yogwanya ibiyayuramutwe mugaba ingeso n'indero z'abana responsable ba mbere ni se na nyina ko hari abavyeyi benshi twuga si leta iba yananiwe abavyeyi nibamanika amaboko bavuge bati mani tubabarire kuko ntitwabaye abavyeyi nk'uko babishaka bamanika amaboko basaba imbabazi Imana barahemukiye abana babo umwana muvyaye gusa ukamushiraho ukamugaburira ntumuhindero ntumwereke umwungu uhuma n'udahuma ntumwereke uti mwana niwagira ikini kuri naka yabaye kujya kubera yitwaye uku nuku ariko raba umwana wo kwa naka ingene ageze n'ingene ateye ku muryango w'iwabo n'ingene igihugu kimwizera burya yakuze gutya ibi iye cari kizira kuri we ugendere makanda y'indero abavyeyi baguhaye abavyeyi bamenye yuko abana bari kubarira atara babo bonyene n'abana b'igihugu n'abana kameme n'Imana societe tubaye bamenye ko bafite responsibility ejo ntibizoje kononekara ngo uje kuvuga ngo umwana ngo yagiriye ku ishuri ngo vyagenze ngo ntiyumve ivyo ari byo ngo umwana bamufashe nabi no kwishuri hari amategeko reglement scolaire umwana azopfa yubahirije mu gatubahirije reglement yo muhira ntibikunda wapi amareglement yo muhira yaramunaniye amartikira yagize ibyo bintu gukubita umwana si uko umwana no kumukosora kuko yaba gukubita umwana ari kosa n'abaja mu gisoda ntibabagira formation bo baretse bakagenda uko vagabo ubanza kubagisha formation kubera kubera bazi yuko mu gisoda bagiyemo bazohangana n'abasi kandi umwasi ntazobaje kugira ngo bakine harimo n'urupfu bakababwira bati mugomba kumenya ibi mugomba kwitwara uku mugomba kuja ku murongo bikagenda uku nuku n'umwana rero ugomba kumuha formation bikenewe n'igiti ugashirako ukamubwira uti ubuzima si ugufina uravyumva ngomba gukosora ku buryo iki kintu ndaguhaniye ejo aho uzohora hose uze wibuka ko ari ikosa ntugikora akagira ico yiyubara akamenya ko isi atari nziza uramwigisha cyane isi si nziza wa mwana we bajye bose mubona bagutwengera ntibagukunda ntibakwifuriza ibyiza nta migambi myiza bagufiseko kuko ndababwire nuko ntakubesha twebwe twakoze tubizi kandi nivyo byo nta muntu n'umwe mw'isi yabariho yo gukunda nka mama wawe yo gukunda nka so wawe niko kuri nibo bonyene bokwemera n'ubuzima bwabo bakabutanga kugira ngo abana babo bazogere kazoza keza
mugabo ugasanga uno munsi hari abantu bumvira izindi impanuro kubera babwira ati so na nyoko ntibazi isaha igeze si n'abasirimu urabyumva ati abo ikintu bita TikTok barakiye rero abana bariko baratwumva bamenye ngo impanuro iyo ari yose bazodashire ku munzani ariko bakurikize abavyeyi babahaye nivyashika abavyeyi bagakubita akadutiza mpembere bakibuka yuko bateza kurera abana babo haro n'abavyibagiye urumva ariko uribaza hari abavyeyi bankuraje abana mu busambanyi mu burara reka dufatuka ubundi bakureke mwana ngo bamvugira umwana banyankira umwana yego ngo nta kibanezera bo osha ngo baratwanga sibyo Apotre sonza wigumye urakoze n'ubutumwa uhaye abavyeyi n'abana kumbure babaciyeko ariko ndashaka kubaza hari umwana yamaze kwishora mu izo ngeso umwana w'umuhungu uyu munsi afise sugar piripiri no piripiri mami atpana sugar mami ni ndugwe hari umwana w'umuhungu yishoye mu itabi mu nzoga mu busambanyi bwa hato na hato uyu munsi wabo bari bafise ibintu mugabo bigenda biyoyoka kandi arimwo mu batuma biyoyoka bigenda bihera ugasanga umwana nta kintu bakavuga ati uyu muntu nta n'inkono y'itabi zovamo kandi ari umwana iwabo ubona ko bari biyubashe hari umukobwa uno munsi yishoye mu busambanyi ku bagabo b'imyaka 80 60 70 we wafise 18 20 ugasanga ntatinya abo bana batekeriye impanuro bokora iki kugira ngo bahinduke nibamenye yuko umunyenga ugira igihe hari igihe abantu bicuza umunyenga bari hataragera ico cyoco ibintu byo kuja kugira ngo bagiye ngo ni gustare hano kugira ngo stare nyine gustare hataragera nta gaciro bifite kuryoherwa umwana w'umukobwa aciye ubwenge agomba kumenya ati none abagabo bose bansambanya hari uwiwanje ari mu tuzogirana ubukwe hari naho usanga batari no muri kategori zimwe kuko washaka benshi abagabo usanga bafite abagore babo yego ni n'urukundo bavuga n'urukundo rero bakubwira ko ari ibikoresho bashira ngaha gati narakiguze igihe cyose numvise nkeneye kwikemurira ikibazo cy'igitsina ncana muhamagara ni nk'umujakaze wo mu urabyumva yego mindi mvuga bakwiye kumenya ejo hiwanje hazosa gute kumenga abo bagabo wanashaka hariho imyaka bagera ko abo bakobwa bakabahimba bakabata kujya kubuti jojo yahejeje guhekenya yego agatora iyindi inyuma y'ico gihe wewe bizogenda gute hari ubushavuga ati mbega umwana wawe azokura bamwereka amafoto ya nyina ari ndaya bamwereka ibyo wakoze ukiri umukobwa eske muzobana gute bizogenda gute iherezo rizobiriye kuwo mwana wawe agaciro kawe kazoba raka yego haragera igihe noneho n'igihe wagiye mu rugo abana barabimenya yego wagiye bashaka guti wa mwana ibintu ati wa mama hagarikira byawe ndabizi narabimenye mbwira gahinda uzogira muri ico gihe umwana wawe akubwiye hagarika ati ndakwiyamye tijya ndabizi we mu bompanura we nturimo ari umwana bakubwiye nk'ibyo hafi yo kwiyahura ni bya byo wicuza niba rero nti hari abantu bicuza amaraha bariye hataragera yego ni wa munyenga baje hataragera rero nibaza yuko abantu we kujya ngaho ikintu cyose ukoze ukabanza ugishira ku munzani ukiyumvira iyi kintu ngira nkore ingaruka niziye heshike kuzigera bizokunda ushire ku munzani mbega ayo mahera ugira usambanire uwo muduga bagira baguhe canke utwo twambaye tundi ndabigereranije n'ibyo nzoba nkeneye mu myaka iyi ndi mu rugo canke ndi jenyene ntaco mugabo muri kazoza bizogenda gute yego umuntu agashira ku munzani rero sino ibyo kugenda udugije ibiyo muri climatiseur mu modoka utazi yavuye mu modoka ukorera ubucakara yego wabereye igikoresho kuvuga ngo wavuye iwanyu mu muryango kubera hari ubuzima butaguhimbaye ukavuga ngo ushikiye mu irohero ujyanye mu kigobe mu nzu utariha uri ngaho gusa yego uri igikoresho cy'umuntu imfunga y'igitsina iri aho imfungwa y'igitsina yo hama ugaca ugenda ukagira ngo uri umuntu rero wakomeye yego ugaca ugenda ukagira turune mu bandi ngo nibabahe
abantu barakura bakavuga ati sawa nibaduhe mugabo ejo tuzora imbwa yahiye ku murizo yahindukirira abiziko yavuga ati nta ngorane burakeye tuhereka abagabo mwene imvugo rero isi iriko igenda nabi umuntu ashire ku munzani ibyo akora n'ibyo abamo Apotre kumbure ni ngaho nyine dukwiye kurangiriza ikiganiro ariko kandi ni je wo gushima mu buryo bwiyaguye cyane kuko uko biri kose na je twagiranye kino kiyago hari ibyo mba nkuyemo nk'inyigisho wa wundi ariko aradukurikira we washobora kuba arukuye ngo byinshi kundusha kumbure reka dusabe n'abandi badukomeze batange inyigisho nk'izi abantu bemere babwiga ukuri je ndashaka ko abantu bose babwiga ukuri kandi buryo bwiza Imana ukarombora kubwiza ukuri ubutomboye so kukwinjirira so kugwanya mugo umuntu ariko arakwereka ati nyabunda iyo nzira uri kurafata wayobye raba neza aho agomba guca naha nta muntu buryo intango yiteka ntigera yuzura intango yiteka ntigera yuzura aho uzobugeze hose uko muri keneye rero byiza ni ukumenya kugera ibihe by'uyu munsi ariko utegura ibizoza pana kuvuga ngo no munsi ngo ukamenya ibihe by'uyu munsi icyo bizokubyarira mu gihe kizoza muri kazoza bizoba bimeze gute bizokubyarira ikindi gihe gisa gute yego ukamenya uti rero hako na investisa mu kintu kizoruhira kumpitana yego reka ndeke ne investise muri ibi bito ariko mbona bizombyarira ibyiza yego burya ndakubwira umukene yigumije akitwara neza ntiyandarike agasenga Imana burya afise valeur ikomeye no kuri bajya abagabo batwara abagabo abandi iyo umugore w'umuntu bamugerageje bakamutuma n'abandi bikanka ntugire ngo baramugaye baramwubaha gusuma ahubwo bya bikoresho byabo birigo baratuma kuko bishaka iyo arenganye uzurabe n'ibigabo aho byicaye kwiriga nta nakimwe cyubaka kumusifura ati nakarafise umugabo bavuga ati reka kujya mu muntu reka ujya twese turamuna umupfasoni ntibikunda mugabo azi yuko ejo wajyamye panaka sibyo ejo wajyamanywe na motare ejo umutagisi rimwe yagutahanye kugira akugumiriza ibanga nawe wamuhaye ko sibyo bakamenya hari uza kujya bagati ukeneye wese bagati wa tubigire gute ntibamenya ngo abo muri kumwe hari igihe baguhamagara uri kumwe n'abana bawe ntibamenya ngo ibyo ari byo nta gaciro baguha mugabo ndagenda kubwira neza hariho abakene bafise iteka mu muryango muri sosiyete gusumba abatunzi Apotre ndagushimire cyane kuko ndumva ko ibyo uvuze birakomeye cyane kandi ibi nibaza ko biza kugira akamaro kuri sosiyete uko biri kose waba umuntu asenga waba udasenga ibi bifatiye ku kwiha agaciro no guha agaciro abandi umupapa uno munsi wahora wubahuka abana banaka uvyaye nabuhinduke wa mukobwa ejo ni wajya kurondera akazi bakubwira ko kaguha ngo baza kuryamana directeur ukabikora biravuga ibyo bintu menya muri iyo sosiyete ugiye gukoramo n'umuplan azobimenya nta gaciro atoya je ngaha turabizi ngene yaje nta no ukanga tiwo ntiyaje gutya bavuga ati wapi nta gaciro ariko ni byiza urya muntu yamenyere yuko abantu bose mu kugira ibyo abahaye amavantage bafite n'uburenganzira bose babyemera ariko hakaza umwe akavuga ati pakest nofuma aho kazi nakabura mugabo sinota agaciro imbere yawe yego sinokwitesha agaciro wibaza ngo umuntu umusiganya ishuri avuga ati bwa bundi abakobwa si bamwe baratandukana abagore si bamwe bundi hariho abagore baciye hagaraho babagumya abahanga nyene babandi barizigamye kabisa avuga ati nofuma nsonza nofuma nkena ariko sinosuzuguza umugabo sinosuzuguza urugo rwanjye bibaza ko batabivuga hajya barabiyaga bakavuga ati mukanaka reka tino mufasoni kabisa mugabo urumva bazi yuko wamakunzira nk'ibyanze umusazi bose baraguhara ati ntibiri kugura ntibyakugora urabwira ati nakazogufasha ati yamakunzira nk'ibyanze umusazi nibyo wamusanga kunzira
abantu nibiha agaciro bahesha agaciro ingo zabo bahesha agaciro abubakanye barera abana uzoye muri societe muri quartier cyangwa muri iyo abana babaye ibitandero ariko hakaba umuhana umwe washoboye kurera abana ukabahindera ikwiye barabubaha imihana yose barabubaha cyane n'abavyeyi b'abana b'ibitandero barubaha abo bana babatanga akarorero muri byose ngo abana bo kwanaka nk'abana bo kwanaka iyo reputation ugasanga barayigendana kandi ugasanga rimwe na rimwe so batunze kuri uwo mutungo so batunze muri societe mugabo bivanye n'indero bafise n'imyitwarire bitwara mu bandi bakabakompara nabo banganya imyaka bavukiye rimwe baravuga bati abana bo kwanaka umuryango wo kwanaka n'abapfasoni n'abapfasoni nibyo vraiment kandi ibyo turabibona heshi nibyo gushima burya ibyo bisumba amamiliyoni bisumba ubwo butunzi yego levarere burya zisumba nyene ubutunzi gose apotre wo gushima mwa kino kiyago duhaye nibaza ko bifise akamaro kuri bagiye baza kumva bino bintu bakanabikurikiza turabona abajene benshi no munsi bihebye kandi aribo babyiteye cyangwa se byavuye ku bavyeyi babi batabafashije nibaza ko ari umwanya wo ko batangura nabo kwiraba neza mu cirore bakabona iba ariko baraja twisunze mu majambo bashikirije apote ndagushimire cyane mu buryo bwagutse cyane ndabakengurukiye nanje murakoze kandi abashimire namwe mwakurikiranye kino kiyago ndabashimire mwege mwese mudukurikirana muri mu mahanga hari watwandikiye ari muri diaspora tubwira yuko dukwiye kuzokora ku kiganiro c'aba diaspora baza mu Burundi baje kuruhuka bakaruhuka nabo bigeme babandi baje kuruhuka ngira ngo tuzora tubigaruke ko nabo nyene bari mu bantu twozogaruka ko nabo nyene apotre kabisa baza baramenya ingene baza kuko urumva diaspora n'abana b'Uburundi sivyo yego kandi babatashe wabo ikiba gikwiye nuko baza bafise ico bazaniye societe iwabo basize sukuza gukora ibyaha wavuye ngo baje kuruhuka numvise mbere hari n'ababivuga ari umwana w'umukobwa numvise abivuga kuri televiziyo ariko aravugira ko ameze iwanyu havuga ati nakamara maza kuko hari n'abaza bafise abagore i Burayi muga bakaza baramaze gukomanda umukobwa canke umuntu bazomarana iminsi baryamana mu mahoteli apotre katize tubigaruka k'ibyo nibara hari n'abahenda uziko yuko numvise abana bagira mariage ngaha bakabesha ko ari abasore bafise abagore hari bikaja kumenyekana mu nyuma yuko umuntu yaje muri vacances abahenda waje kwa nyina kuraba umuryango yasize kumbe yaje kurongora asize umugore n'abana hari afise n'umugore hariya n'abana iyo si mico y'ikirundi nibibereye reka shime mu buryo bwiyaguye cyane rero apotre mwana w'Imana ufise byinshi byo kutuyagira nibaza ko tuzogera tukwikorako karibu kwa buno buzima busanzwe tubayemo bizogenda bigorora abantu benshi reka shimire nange muri diaspora mukurikirana bino biganiro byacu muraza guterera kwa kino kiganiro cacu nawe uri ngaha mu Burundi cyangwa se urahandi ufise icutera mu kino kiganiro urashobora guterera hari nabifuza ko twozogenda tuganira kuri binabiriya muze kugira ico mushikirije murakoze cyane asante sana bye bye turabakunda cyane